Yego nandabaramukije. Uyu munsi wadukoranije utubwira application nshasha novuga yuko si application website nshasha Isoko Music. Dushaka gutsuye gatoyi ku bantu batobaje ngahanye ico igamije. Okay, Isoko Music ni site igurisha umuziki w'abartiste b'abarundi. Irawugurisha kandi ikongera ikawumenyekanisha. Hama ikaba ari novuga ko ari byose biri muri company 7 Music. 7 Music ni company izokora igikorwa cyo kudandaza. Azazari izindi ngaha mu Burundi, isani zizwe sinza kuzisura ngo ndazivuga amazina. Tushaka gusa akarusho muzane ku artiste zikaje gasumba izo zindi zisanzwe zihari zino website zizinazo muziki. Okay, nkuko bivuze go hari izindi sinovuga ko zose ndazizi ku buryo nomenya uko zikora n'amategeko yabo n'ibiki. Ariko artiste bonyene bogenda ku masite yose bakaraba niho bazotahora kumenya niho bazomenya akarusho iyi Isoko Music ifise izindi zitoba zifise. Ariko harimwe nabonye ngerageje gukompara iyo ni turiko turavuga Isoko Music nuko twebwe Isoko Music artiste abona amafaranga uko yinjira abamugurira indirimbo hariho na mwaye yo gupromoting ibikorwa vyiwe akazi kiwe akora. Imwaye ni nyinshi cyane kuri Isoko Music kuruta iyo indi site nabonye maze kubona. YouTube irahari uronka inzimbo ku buntu. Iyo yiwanyu nawe si ku buntu urayigura kandi bisaba procedure kwanza gushanga amayeme n'ibiki. None ko YouTube izava banoza kuma bari mu YouTube cyane akibagira iyo yiwanyu. Okay, YouTube nayo irariha mugabo baraba ibintu by'ama views n'ibiki hama sinibaza ko abartiste benshi bo ngaha mu Burundi ari benshi baronka uburyo biciye muri YouTube. Nico gituma byose bizova ku artiste niwe wo guprotege indirimbo ziwe akazizana kuri Isoko Music kugira zigugwe hako azinyarutsa gisohora gaca twara hariya kuri YouTube aho atakintu azoronka kuko YouTube kugira iguhe amafaranga ubanza kwanza kuba ukwija ibyo basaba kimwe mu byo basaba ariho kuba ufise aba subscribers bagera ku gihumbi. So sinibaza ko ari artiste bose b'abarundi bafise abo ba subscribers ya ibintu nk'ivyo. Rero no basaba ko bonyarukira kuzana gucreate ama account kuri Isoko Music kuko hoho bazoharonkera akarusho. Jeje mu Burundi umuziki w'Uburundi nturatera imbere gose nk'ibindi bihugu bitwegereye na cyane muri Afrika. Ntubona yuko mu Burundi bizova bigorana yuko umuntu yavaza kugura indirimbo mu gihe nivyo babivuze kuri YouTube bazitora kwa gusa hari ama application menshi yo gushobora kuja kuri YouTube akadownloadinga indirimbo akaba yifise. Mbega ni kihe kintu umurundi yo hava avuga ati ninaza kugura indirimbo y'umuririmbyi w'umurundi nzoba nungwe muziki w'Uburundi canke wowe ntubona yuko buri kurakora ikintu umengo uzohava utamba wirorera? Isoko Music na company 7 Music ni y'umurundi ni y'abarundi CGG no Burundi bwose. Byari bikwiye ko abarundi twese duhaguruka abari muri diaspora abari ngaha mu Burundi tugashigikira abartiste bacu tugashigikira umuziki wacu tukaba tuzi ati ukeneye indirimbo y'umurundi ukeneye ibikorwa by'umurundi kumenya amakuru y'umartiste w'umurundi hariho ahantu tuja kubiraba hari isoko tuja kuvomaho umuziki w'Uburundi. Uguze indirimbo y'umurundi uri kufasha mwene wanyu umurundi mwene wanyu hamuyo nawe abangaha mu Burundi hari activity ashobora gukora ngaha yo guteza imbere igihugu yo gushigikira abandi barundi bene wabo umva byose anga bigaruka ku gihugu biko bifasha biteza imbere igihugu cyacu Burundi. Yes. Indirimbo gije ku Isoko Music isabwiki kuko indirimbo cyane rimwe nange usanga zidakwije amategeko umwe nk'abivuga handi ma platform atandukanye wewe wabimeze gute? Ni ibintu bibiri nyamukuru. Icambere nuko ukwiye kuba iyo ndirimbo ari wawe ufise amadroit kuri yo kuburyo atamuntu yoza avuga ati iyi ndirimbo barayinyivye iyi texte ni yuwanje iyi instrumental nije nayikoze uyacara yikoreramo ikwiye kuba ari wawe. Ica kabiri ikwiye kuba ari indirimbo ikoze neza ifise novuga quality ya studio ari nziza kuko nifuza ko abanyamahanga n'abantu bose bazoza baza kuri iyo site izwi nka site y'abarundi bosanga ko ibintu byiza kuko bihesha icubahiro n'igihugu kabati mu Burundi hari ibintu byiza hari abantu bazi kuririmba hari abantu bazi gukora umuziki mwiza yabishira n'ishusho ry'igihugu cyacu hejuru.
Jeje nimba atari banga hari abaririmbyi baba bamaze kuza kwiyandikisha bagakreya abantuze ama account yabo kuri iyo site yanyu, mbega nimba bahari baramaze gushirako imiziki bo bari bande kugira ngo n'abarundi kugira ngo tugerageze turabe yuko ivyo biriko biravugwa ako karusho ko bagahari. Ego me sibanga kuko nubugiye kuri site ukandika www.isokomusic.com ugaklika handitse artist ukiona abartiste bose bamaze gukreya ama account. Ubu novuga ko hariho Adora wari mu gihugu cya Australia, hariho Kim Said, nanje hari n'abandi ntabonzi amazina, ntabona arinsa n'abartiste bashasha ntabona arinzi, ariko nabo bariko n'indirimbo zabo ziriko. Rero hasigaye abandi nabo kuja kuri site bayirabe basome barabo kwikora hama bakre nabo ama account ya. Hari abaririmbyi mwamaze kuvugana kuko muri lancement yanyu twabonye yuko atabaririmbyi benshi bari bahari, n'abari bahari sinovuga ngo ni babandi bamaze kuko muri abamaze kubaka amazina abantu bavuga ati ni naka kuko mu Burundi turabizi baracara abamazina. Hari abo bamaze kugushikiriza kino cyumviro cyanyu mukabaho umugambi mukababwira ati bikoruko mbega nimba bahari mwarumvikanye bagiye gukubikora canke hari yabavyanse. Kuva nkitangura ibi nkiri hariya muri Sweden narabivuganye n'abartiste benshi ko benshi n'abagenzi ko nanje ndi umu artiste twarabivuganye benshi barabikunze cyane. Hama n'igihe nashika maze igihe mvugana n'abartiste benshi nanabatumiye, ariko ku by'ukuri sino sigura impamvu bataje haje baki baje mugabo haje baki ya benshi bari bambwiye ko bazoba bahari. So ya nuko numva no bivuga, ariko bose tuko tuganira bambwira ko ari umugambi mwiza bawukunze bategereza bumva ko bazowujamo. Ego Jeje bizokorohera gukora umuziki no kubandanya ujira bikino gikorwa uzanye gishasha mu gihugu cy'u Burundi. Ego cyane Jeje n'umu artiste ibi bifisa abazoba babijeje je mbandanya career yanje y'umuziki. Yap. Atagushimiye cyane best kwipfuza amahirwe mu vy'urakora. Nanje ndabashimiye cyane murakoze Imana ibahezage.